mbere wa kabiri n'abapasitori abungere muze ngaha basenga. Abapasitori bahagarara aho bari, hariya hose bariyo, n'abavukanye kandi n'ababanyi kuko ni hafi, n'abakristo mubabari muhagarara bamwe muvugana, muhaguruke nyinshi ngabo rero baramutse. Uyu ni umwungere wa mbere w'ishami rya Pantekote Kugara, umwungere wa kabiri w'ishami rya Pantekote Kugara nyene, ejo niho yashika kuri muri Mozambique kuko barakorerayo. None hamwe n'ababandi bose turabiyegereje, Imana igira gute? Twarabandanije turashika n'ikirundo, haraje umwungere wa kabiri arenguke hano, ariko abandi nabo bahagarara aho bari, gusaba aho bari bahagarare. Mu kirundo si hafi bagera aho hagerwa n'indege yo muri Lagos ngiyo yaruye kutunywa. Naba umwungere wa kabiri kuko murazi uwa mbere aherutse kwitaba Imana, amarero ye niwe yaje azananye n'abapasitori mubona, sinzi ko hari abandi b'abakristo baba baje, nta bandi kuko umwuka ari kure. None turabiyegereje, turabakiriye. Imana igire gute? Turafite kandi abandi bavuye Ngozi mu gashikanwa, hariho umwungere wa mbere n'uwa kabiri barekuye, abandi b'abapasitori bahagarara aho bari, tubasaba aho bari bahagarare. Naho nyine si hafi ariko bariguye, kuva kuwa gatanu twari kumwe. Umwungere wa mbere nawe n'umwungere wa kabiri, uyu benshi no baramuzi kuko yari umumisiyoneri twarugize hariya mu ntara zawe. Mbega none turabiyegereje, turabakiriye. Imana igire gute? Kandi cyane turabandanya kandi n'abandi bavuye mu ishengero rya Pantekote ry'i Kagari muri Muyinga, uwa mbere n'uwa kabiri, hanyuma n'abapasitori nyine bazananye nabo nyine bahagarare. Abantu bari babiri Imana yabadusubije, bararwaye none ni bazima. Imana nishimye, barasenze none Imana yarabikoze. Nawe uyu ni umwungere wa mbere, ujya nawe n'umwungere wa kabiri, nibo bakorana hariya hamwe n'abo bapasitori bazananye. Ndibaza yuko atabandi baba baje bandi, nabo nyene ariko baramaze. Mbega tubakiriye, turabakiriye, turabakiriye, turarushe mu izina ryawe. Hanyuma turafite kandi abandi baserukiye amashengero yandi nka Katolika. Turibaza yuko Musenyeri yari yambwiye ko atari hafi, ariko maze umubiri awuza umusaba ahari ahagarare. Kandi twumvira ko hariho n'uwaje aserukiye ishengero rya Anglikane, nibaza ko nawe nyine ariho. Twumvira ko kandi hari n'uwaje arongoye ya shuri yacu nawe nyine twamusaba. Murababona uyu yatumwe na Musenyeri w'Ibururi, yari yambwiye ko atuma intumwa umuserukiye. None n'uyu nawe nyine twari twavuganye muri Mata, ngira twari muri Mata, diyosezi ya Matana yatumye uyu. Hanyuma nawe murongoye yacu ya kaminuza n'ingahe nkuru y'Ikiremba mu Ngeno nizohakucekera Rutana, Makamba na Bujumbura. Simbiye kuri mu mbizo hakucekera
none turabiyemereje Imana igire gute Imana niba yiteguye cyane rwose irani murano tubandanye hari n'abaje baserukiye amashyirahamwe amwe ngarige kura regiteri dorabi ndige kura regiteri dorabi bari hariya reka ngana mutwatse ayo twabere Imana igire gute Imana ibahetegera abandi bose bagize akigoroka nini kandi mama bibahetegera hanyuma tubandanye na leta yacu yavuze abayiserukira bari babizi rero Imana ishimwe nabo nyine barumvise ababaserukiye leta yacu leta nziza turafita umuvugizi wa leta mwatwigisizo none turafite umuvugizi wa leta turafita kandi uwaserukiye buramatari w'intara yacu ya Bururi yabuka kureri yagutse rwose hanyuma yambwiye turebe utati yafatiwe turafite kandi umusitanteri wa komini ya Bururi na musitanteri w'ikomini ya Rumonge como gitu bingung bari mukenge kubabona abagani turafita wahoze aturongoye muri no ntara yacu yakiriye muri Bururi nawe nyine twamusaba turafita n'abashinga amateka barayibukije kandi na musitanteri w'Umutana aho hose turahakorera reka mubabone reka tubiyegereje n'umuvugizi wa leta benshi baramuzi hanyuma rero n'aba bandi bose uko twababwiye tubiyegereze reka turabakiriye Imana igire gute kandi cyane Imana ibaheze Kuko ndaza baza
As you are courageous today, as God parted the water for Joshua and his people, He said He's going to do the same thing for you, for your families. My translation said, I will go before you. God said, I'm going to go before you. And I will make the crooked place straight. That's the word of God. He is here right now. And He's doing it. He said the gate that prevented you from going through and walking your destiny, I'm going to come through the gates of bars. Discovered in Burundi. We are going to see and hear. It's a large quantity of minerals, diamonds and gold and silver are discovered in Burundi. There's no petrol. Yes. There's no gas. Yes. Nobody believe in it today.